turabaramukije mwebwe wese muandanya gukurikirana imbonesha kure BTV twongera tubaha ikaze muri uno makuru twabateguriye ahera kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba ko ibiciro vyo kwiyunguruza navyo vyogabanuka inyuma yaho umushikiranganje ntanganguvu Ibrahim Uwizeye asohoreye itangazo ryo kugabanya ibiciro vy'ibitoro. Naho ikiza c'amaso y'imbwa cateye ahatari hake mu gihugu haracibonekeza abantu baguma baramukanya mu maboko. Ido nido y'ayandi makuru ni mukanya. Turasubiye kubaha ikaze. Abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura barasaba ko ibiciro vyo kwiyunguruza navyo nyene vyogabanuka, aho ni nyuma yaho umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye asohoreye itangazo ryo kugabanya ibiciro vy'ibitoro. Ni inkuru twateguriwe na Patrick Atangimana. Ibiciro vy'ibitoro vyamanuwe nk'uko biri mu itangazo ryo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 18 Ruhuma mwaka wa 2024 ryasohowe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye. Litiro rya essence ryavuye ku 2350 rija ku 4000. Litiro ry'amazutu ryavuye ku 4235 rija ku 3925. Litiro rya petrol ryavuye ku 4250 rija ku 3995 amafaranga y'amarundi. Nubwo biruko aho twaciye ku gituro c'imodokari zunguruza abantu kiri ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura, bamwe mu biyunguruza twahasanze basaba ko n'igiciro cyo kwiyunguruza cogabanurwa. Naraye numvise yuko igitoro bagikoroye ariko inje gufata bisi sanga ku giciro naho nta na kimwe bakivuje. Iyo muri make ndabona yuko ni inyungu imwe kuri abana n'abandi. Inyungu ndayibona ku bantu basanzwe bafisa no mabisi, abanyonga amabisi, mugabo kuri twebwe natwe bipakiza nta nyungu irimo. Kuko niba nyamba bari bafashe itegeko ry'uko bokorora igitoro bari guca bakorana n'amafaranga ya bisi kugira ngo twese tworoherwe, abantu dusanzwe twipakiza dufata ingendo dukoresheje no mabisi. Nayo bamwe mu bakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu bose uko babibona, kuko ngo nubwo ibiciro vy'ibitoro vyagabanuwe ubuzima bwo buracazimvye. Kwa barapunguza igitoro kandi kabisa bagize neza. Icyo twasaba nuko cyoguma kibona ko turakironka ubu, kubera station yose dusitse ko turakironka tugakinywa kandi tunezerewe, kandi nawe urumva ko akarusho gace kahaba bace babwira kandi baragikorora. Urumva ko uko byose bibaye amavuta bisaba nk'ikibazo kirekeye yo kururutsa amahera. Je ndabona umengo bibaburutsa cyane kubera ibintu vy'ivyuma nabo byarazimbye gose. Umubosi mubwira ati punguza versement, urumva nawe niyo byakira neza. Iyo byakaneza kabisa na urabibona. Kuva mu ntango z'umwaka uheze 2023 ibiciro vy'ibitoro vyaradugijwe katari gake mu Burundi, akaba ari kimwe mu vyatumye ubuzima buzimba ugereranije n'amikoro y'abenegihugu muri rusangi. Naho ikiza c'amaso y'imbwa cateye ahatari hake mu gihugu haracibonekeza abantu bafise bakiramukanya mu ntoke abandi bagakoranako. Inkuru twateguriwe na Benoît Sindayigwanya. Naho ikiza c'amaso y'imbwa kiguma kigaragara mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi mu ntara hagati, biraboneka ko abanyagihugu bataramenya neza ingene bikingira ico kiza. Aho ni mu gihe usanga hariho abaramukanya bahana amaboko, ahandi ugasanga birashika bagatonda ku mirimo ukuri kwamye, aho bigatuma bamwe banduza abo basanzwe bakorana. Ariko naho ico kiza kiguma cibonekeza, aho twaciye hamwe mu mazu adandaza imiti twasanze iyo miti hari, ariko abo badandaza iyo miti bagasigura ko aho basanzwe bayirangurira bita ku mafarmasi de gros mu rurimi rw'igifaransa itanguye irakena. Muganga Juvenal Havyarimana yanonosoye ivyo kuvura amaso arahanura ko abumvise ibimenyetso boheza bakirinda. Icihutirwa nuko yobanza agakora isuku, agakaraba n'amazi meza n'agasabune, hama rero agaca yirinda gukora ku bantu begeranye, agaca tumbera ku bitaro bimwegereye. Uko rero mu bitaro niho duca tumenya icabitumye
tukatandukanya nimba by'ukuri iyo ndwara icayitumye ari virus canke hari bacteria canke ikindi kintu canke byavuye niko kwibyiringira mu maso canke ibindi bikorwa umugwayi yoba yari yakoze. Abaje bariyumvira ko hari yindi miti kama ishobora kuvura amaso bomenya ko avurirwa ayo maso honyene ari kwa muganga kandi ko ari ingwara ivugwa igakira vyoroshe. Ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 Rumonge Nyanzarake vyarasubiriye gutangura. Ishirahamwe Shiko niryo rigiye gutunganya ivyo bikorwa. Inyuma y'urugendo rw'umushikiranganje w'inyubako Dieudonné Dukundane kwibarabara ry'igihugu nimero 3 mu ntumbero yo kuraba aho ibikorwa bigeze, ibikorwa vyarasubiye ukuri kwamye kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 12 Ruhuhuma. Nk'uko umushikiranganje w'inyubako yabimenyesheje, haribonekeje ko ishirahamwe Sogea Satom ryari rifitaniye amasezerano na leta y'u Burundi yo gusanura iryo barabara ko ryacereje ivyo bikorwa. Vyegeranyo twagiye tushikirizwa n'abahinga bacu, twarabonye amakenga afatiye kugene bariko barakora ibi bikorwa. Bavuga bati naho twabaha izo miliyaridi 18 ntibazorenza ibirometero 200. Ibi rero ni ibintu biteye akoba, dufatiye ku bikorwa Sogea Satom yakoze muri iki gihugu cacu. Amabarabara menshi badukoreye ntiyarengeje imyaka 10 hamwe 8 adasambutse. Umushikiranganje akaba yaciye asaba ko utwo tunenge twokosorwa canke amasezerano agahagarikwa. Igenekerezo rya 15 Ruhuma harakoranye inama mu Kigwena y'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'inyubako n'amashirahamwe ajejwe inyubako ARB na Shiko. N'ishirahamwe riheruka kugenwa ricungera ko bikorwa bigenda ASCO ijanye no gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 igice ca Rumonge Nyanza. Ikiringo c'amezi 30 guhera igenekerezo rya mbere ntwarante nico cahawe ishirahamwe Shiko ngo rirangure ivyo bikorwa. Kuri uyu wa mbere niho yategekanijwe ko ikigo Anagesa kijejwe gutunganya umwimbu catangura kugurira umwimbu w'ibigori abenegihugu bagasaba ko uwo mwimbu wobikwa neza ntusubire kononekara nk'uko vyagenze mu mwaka uheze. Ni nkuru twateguriwe na Alain Loris Ndongozi. Kuri wa mbere igenekezo ya 19 Ruhuma umwaka wa 2024 niho harategekanije ko ikigo Anagesa kijeje gutunganya umwimbu gitanguza ibikorwa vyo kugurira abenegihugu umwimbu w'ibigori ku giciro c'amafaranga 1,700 ku kilo cyashinzwe na leta. Bamwe mu badandaza b'ibigori twaganiriye baravuga ingene bakiriye iyo ngingo. Twebwe ko badandaza iyo ngingo leta yafashe muri make. Twebwe misi yose umuziko tudandaza uko twawurose. Urumva kuvuga ati leta yarashinze ibe ati bazogura amahera 1,700 kuri twebwe ntacyo bidutwaye. Kwa twe misi yose twama tudandaza uko twaranguye. Ku banyagihugu basanzwe babirima iyo ngingo kuri jewe ndibaza yuko itaraborohereza. Iyo ngingo twayakiriye neza kuko ni ngingo iteza imbere umurimyi. Umurimi nawe akaronka impembo y'imvune aba yavunitse mu kubirima. Nta kibazo twogira kuko n'ubundi mu mwaka uza leta twarayiguriye ibigori kuko ni ubugira kabiri zaba tuguriye leta ibigori. Basaba leta ko yoziratunganya ibikorwa nk'ivyo mu gihe c'iyimbura kugira ntihabe abikika mukiza mu kugura uwo mwimbu ku mafaranga make. Ico nosaba leta no yisaba yuko imaze kuvuga ati ibigori tuzobigura 1,700 yoca itangura harya anya ibigori bigitangura kwera ujya muri mye yarimye ubwa mbere akazoshora kuri leta nyene akamugurisha 1,700 kugira ntazogenda kudandaza na wa muntu wa muranguzo wo mu kinyegero amugurira 800 canke amugurira 1,000. Ciza leta ivuze ati tuzogura nyambe ivuga tuzogura 2,000 itangurane n'umwaka.
naho biruko abenegihugu bamwe bamwe bagumana amakenga ko umwimbu uzokwegeranywa ushobora gusubira kononekara inyuma yaho umwaka uheze amatoni atari make y'ibigori yononekariye amaze kwegeranirizwa mu bubiko bw'ikigo Anagesa. Imbere yo kurangiza ano makuru twari twabateguriye dutandukire n'ayandi avugwa hanze y'igihugu. Amakuru avugwa mu makungu tuyahere ku mugabane wa Afrika aho inama nkuru y'abakuru b'ibihugu igira 37 y'imisi ine yarangira kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 18 aho yari kibera i Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia. Muri iyo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu 30 hizwe ikibazo c'umutekano na cane itembagazwa ry'ubutegetsi risigaye ryibonekeza cane mu bihugu bitari bike vya Afrika. Mwijambo rya Bankole Adeoye araba ibibazo vy'umutekano mu muryango w'ibihugu vya Afrika yaramenyesheje ko ingendo yo gutembagaza ubutegetsi ari kimwe gihanze ibihugu vyinshi ku mugabane wa Afrika. Yashikirije kandi ko atewe impungenge n'abatware bamwe bamwe bakibona ko gutembagaza ubutegetsi ariyo nzira irashe yokoreshwa mu kugira umuntu ashikira ubutegetsi. Yashikirije ko umuryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika utagiye kwihanganira abo bose bakirangwa nako gatima. Muri iyo nama kabaye akaryo kuri Musa Faki Mahamat aramutwa uwo muryango mu kiringo ciwe ca nyuma ko kwibutsa abitavye iryo hwaniro ko guhungabana k'umutekano mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika ari kibazo gikwiye guhagurukirwa vuba bwango kuko kiriko gihungabanya iterambere rya Afrika muri rusangi. Akaba yahamagariye abari baraho kwamana ntaryo bashira imbere ubwigenge kuri bose. Dutandukire avugwa mu gihugu ca Thailand aho havugwa irekurwa ry'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Thaksin Shinawatra ni nyuma yaho yaramaze amezi 6 afunzwe yagirizwa kurya ibiturire n'ibindi vyaha vy'ubutegetsi. Uwo mugabo w'imyaka 74 azwi nk'umugwizatunga akomeye kuva agiye ku butegetsi mu 2001 gushikaho ubutegetsi bwiwe butembagarijwe mu 2006 yoba yarabutswe ari kumwe n'umukobwa wiwe mu modokari mu gihe yaravuye ku bitaro vy'igipolisi muri ico gihugu. Irekurwa ryiwe ntiryakiriwe neza n'abene gihugu kuko abatari bake bavyutse bugariza ibitaro yoba yabonyweko. Naho biruko Thaksin Shinawatra yakiranwe igishika n'umuryango kurugiwe aho abana biwe baje bitwaje icapa cyo kumuikaze. Mwijambo ry'ihumure Skreta Travisin umushikiranganje wa mbere wa Thailand yashikirije kuri uyu w'Imana ko ufunguwe atagikorwa na kimwe ca politiki azobonekamwo ariko ntihaba hari impanuro ashobora gutanga ko yokumvirizwa n'inzego. Inyuma yo gucirwa umunyororo w'imyaka 8 hanyuma akaronka ikigongo c'umwami wa Thailand Maha yamusabiye gufungwa umwaka umwe guhera mu ntango z'ukwezi kwa Ruhuhuma. Abarongozi batari bake ba Thailand basavye ko Thaksin Shinawatra yorekurwa vy'agateganyo. Muri ayo mezi 6 yaramaze afunzwe yoba yamaze umwanya munini mu bitaro kumva z'amagara yaramukitse. Tuciye turangiriza amakuru twari twabateguriye. Turabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Mubandanye mudukurikirana kuri Star Times chaîne y'106 no kuri Canal Plus chaîne y'396. Mubandanye mugira ibihe vyiza aho muherereye hose.